ahubwo igikenewe abanyagihugu bose, abantu bajejwe abanyagihugu, abanyonyombakomi, abadekariti, nibategura abanyagihugu bose bagura imipanga bayikarishe neza, bagura amacumu bayasongore neza, kuko ntaho tuziruka tuja. Bakeneye Burundi, bakeneye Tanzania, Kongo yoyo murabona bahejeje kuyifata. Ni ukuvuga ntaho tuziruka tuja, ntituzoja mu Rwanda nibo bariko batwirukako, ntituzoja Uganda nibo bariko batwirukako, ntituzoja Kenya nibo bariko batwirukako. Gura imipanga, amacumu, mukarisha imipanga, twirarire. Nk'ufashwe ahubwo baba bakwiye guca bamukatiraho nyene, bigaca bija kuri rezo sosiyo bakabibona nyene yuko bitoroshe. Yego bitoroshe. Jewe mukuri nk'uwo nofata, navyo kuvuga ngo ubutungane ngo ibiki, nca ndamutunganiriza ubwo nyene. Niko bimeze, bitabaye uko burya kaba kabaye. Kuko twebwe nta kwiruka nk'abakongomani vrema. Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu, mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni Imbonerakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ibintu byadogereye mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramo ngo ibintu byayangaye mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kigiye kugira ubwicanyi bukomeye cyane muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Amakuru yose arimo kutugeraho aremeza ko General Evaristo Ndayishimiye ndetse n'umugambwe wa CNDD-FDD barimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abo mu bwoko bw'Abatutsi mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko murimo kubyiyumvira namwe, murumva ko abanyagihugu batangiye gutegurwa ko bagomba gukora ubwicanyi. Amakuru arimo kutugeraho avuye irya nino ku misozi, ku bucimbiri, ku mitumba ndetse n'amakomine aremeza ko Imbonerakure zamaze guharura Abatutsi batuye kuri buri musozi, kuri buri gacimbiri ndetse na buri mutumba. Imbonerakure zarakoze rosansoma ndetse amakuru akavuga yuko Imbonerakure kuva ku igenekerezo rya 15 uku kwezi zahawe inkoho zo mu bwoko bwa Karachinikove. Hari amakontineri yuzuye imihoro yageze mu gihugu cy'u Burundi azanywe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Amakuru aremeza ko Imbonerakure zo muri Cibitoke, muri Rumonge, muri Muramvya, muri Muyinga ndetse na Kirundo zahawe imihoro kuva ku igenekerezo rya 16. Amakuru yizewe ava mu masoko yacu mu bene gihugu bo mu ntara ya Kirundo aremeza ko ku igenekerezo rya 17 abarongoye Imbonerakure muri komine za Bugabira, muri komine Busoni, muri komine Bwambarangwe ndetse na komine Gitobe batanze imihoro ndetse n'inkoho zo mu bwoko bwa Karachinikove bakabiha Imbonerakure, bazibwira ko zigomba kwicungerera umutekano ndetse ngo zigahangana n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aravuga ko abarongoye Imbonerakure muri komine Bugabira bo rwose batoboye, bakavuga yuko umwanzi w'u Burundi ngo ari igihugu cy'u Rwanda kandi ko ngo kirimo gukorana n'Abatutsi mu gihugu cy'u Burundi. CNDD-FDD yatangiye kubiba urwango rw'amoko mu gihugu cy'u Burundi. CNDD-FDD ivuga ko Abatutsi bashaka gutembagaza ubutegetsi bwayo ndetse ngo Abatutsi barashaka kwigarurira ubuseruko bwa Afurika.
CNDD FDD rero irimo gutegura ihonyabwoko, ndetse abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu Burundi barimo kugirirwa nabi, bagirizwa ko ari intasi z'abanyarwanda, ndetse abanyamurenge bava muri Kongo nabo barimo gutabwa mu mvuto. Amakuru twamenye nuko abarenga 45 bamaze kwicwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ibi bikorwa by'ubutegetsi bwa Gitega byo gutanga inkoho mu banyagihugu, ibikorwa byo gutanga imihoro ndetse n'ibindi bikoresho gakondo hagamijwe kwica abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi, biragaragaza umugambi wa General Evariste Ndayishimiye, umugambi mubisha wo gukora ihonyabwoko mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko mwabyiyumviye, Abarundi batangiye neza kwitegura ubwicanyi. Barundikazi muragabe. General Evariste Ndayishimiye arimo arabashora mu bintu bibi cyane. General Ndayishimiye ariko arabahenda. General Ndayishimiye arimo arabashora mu bwicanyi kandi nta nyungu na nkeya mu bifitemo. Ibintu birimo kurushaho kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Imihari 3 yitwaje ibirwanisho yamaze gutangaza ko yamaze kwihuza kugira ngo irwanye ubutegetsi bwa CNDD FDD. Muri iyi mihari harimo uwitwa FRB Abarundi. Iyi mihari iravuga yuko igiye kurwanya ubutegetsi bwa Gitega, ndetse ko intwaro ya CNDD FDD ari intwaro y'igikenye. Iyi mihari iravuga yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD burimo guta igihugu cy'u Burundi mu manga. Iyi mihari iravuga yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD ngo burimo gukorana n'interahamwe za FDLR mu buseruko bwa Kongo. Iyi mihari irimo FRB Abarundi iravuga ko ije gucungura bene gihugu b'u Burundi. Irabahenda rwose. Muragabe Barundikazi. FRB Abarundi ndetse n'iyi mihari yose ni inzego z'iperereza z'igihugu cy'u Burundi zamaze kuyishinga. Amatohoza yose twakoze aremeza ko umuhari wa FRB Abarundi ndetse n'iyi mihari yose irimo kuvuga ko ije gucungura Abarundi ni imihari yashinzwe n'inzego z'iperereza ry'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe ndetse n'amatohoza twakoze kuri iyi ngingo aremeza neza ko ubutegetsi bwa Gitega aribwo bwashinze iyi mihari yitwaje ibirwanisho irimo kuvuga yuko igiye kurwanya ubutegetsi bwa Gitega. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 umuhari wa FRB Abarundi nibwo wavutse, nyuma gato yaho Intambara yari irimo kubica bigacika mu gihugu cy'u Burundi. Murabyibuka ko mu mpera z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2019 aribwo bwa mbere umuhari wa FRB Abarundi wigambye ko wagabye ibitero mu gace ka Mabayi muri Cibitoke. Icyo gihe FRB Abarundi yavugaga ko yishe abasirikare barenga 100 b'igihugu cy'u Burundi. Nyamara iki gitero bivugwa ko Intambara ariyo yari yakigabye, ndetse Intambara mu minsi yakurikiyeho yagiye igaba ibindi bitero byinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma rero yo kubona yuko Intambara imereye nabi ubutegetsi bwa Gitega, CNDD FDD yashinze umuhari wa FRB Abarundi kugira ngo uzajye ugaba ibitero maze bate mu mvuto abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega, babagiriza ko aribo bagabye ibi bitero mu gihugu cy'u Burundi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega baratawe mu mvuto, benshi barishwe ndetse abandi baborejwe akagufa. Uyu muhari wa FRB Abarundi uheruka kumvikana muri uyu mwaka w'ibihumbi 2019. Nyuma yaho ntago twamenye irengero ryawo, waragiye urasinzira. Muri iyi minsi rero ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga intambara, ndetse abategetsi bakomeye bakaba bavuga yuko intambara igiye gutera mu Burundi. Bongeye kubyutsa iyi mihari ya FRB Abarundi ndetse n'iyindi mihari ya baringa bamaze gushinga kugira ngo bayikoreshe mu kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Amakuru dufite nuko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ihonyabwoko rigomba gukorerwa abo mu bwoko bw'Abatutsi. Iyi mihari ya FRB Abarundi ni igikoresho cya CNDD FDD ndetse n'intwaro ya General Evariste Ndayishimiye.
Mu matohoza twakoze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 twaje kumenya yuko inzego z'iperereza ry'igihugu cy'u Burundi arizo zashinze umuhari wa FRB Abarundi. Generali Gervas Ndirakobuca ubungubu ni umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 afatikanije n'abarongoye igisirikare cy'u Burundi nibo bashinze umuhari wa FRB Abarundi. Ubungubu Generali Gervas Ndirakobuca ni umushikiranganje wa mbere ariko yaragiye akurikirana cyane iby'uyu muhari wa FRB Abarundi. Amakuru akavuga yuko Generali Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi ariwe yatanze ibikoresho byose ndetse akanatanga umugambi w'ukungene aba barwanyi ba FRB Abarundi bakwinyegeza irya nino mu gihugu cy'u Burundi maze bakagenda bagaba udutero hagamijwe guta muri yombi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega babagiriza ko aribo bangije umutekano mu Burundi. Murabyibuka iby'amagrenade yatewe muri za Bujumbura, murabyibuka ibitero byabaye muri za Muramvya ndetse na za Rumonge. Ibi byose byakozwe n'aba agent b'inzego z'iperereza z'u Burundi, byakozwe na FRB Abarundi ndetse byatumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD batabwa mu mvuto, benshi baricwa. Muri iyi minsi rero ibintu byongeye gukomera cyane mu gihugu cy'u Burundi. Inzego z'iperereza zirimo gufata abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge zikabata mu mvuto ndetse bamwe bakaborezwa akagufa bagirizwa ko ari intasi za M23 abandi ngo ni intasi z'igihugu cy'u Rwanda. General Evaristo Ndayishimiye yavuze yuko u Burundi burimo kwitegura intambara ikomeye kandi ko umwanzi w'u Burundi ashobora kugaba ibitero umunota ku wundi ku butaka bw'u Burundi. Amakuru yizewe rero aravuga yuko inzego z'iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi arizo zasohoye amatangazo zivuga yuko imihari ya FRB Abarundi ndetse na ziriya baringa zigera kuri 2 ngo bamaze kwihuza kugira ngo barwanye ubutegetsi bwa CNDD FDD. Barabahenda rwose, ntabwo FRB Abarundi ari umuhari urwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD. FRB Abarundi ndetse na biriya bicupuri bamaze gushinga byose bikorera inzego z'ubutasi bwa CNDD FDD. Amakuru aremeza neza ko Generali Ildefonse Habarurema arongoye iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi ariwe yashinze iriya migwi ibiri akayihuza na FRB Abarundi. Generali Ildefonse Habarurema arongoye iperereza ry'u Burundi yaragiye avugwa mu mabi menshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ubungubu ni nawe winyegeje inyuma y'iyi mihari bivugwa ko irwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ni inzego z'iperereza zayishinze. Ubungubu rero mu gihugu cy'u Burundi mugiye gutangira kubona ibitero muri za Bujumbura, mugiye kumva amagrenade barimo kuyatera irya nino mu gihugu. Ibingibi bizatuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi batabwa mu mvuto ndetse amakuru aremeza yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD buzabigereka ku bwoko bw'Abatutsi mu Burundi ndetse Imbonerakure zikazatangira kwivugana abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi. Mu makuru twatohoje neza twamenye ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane. Imbonerakure irya nino mu gihugu zamaze guharura inyubako z'Abatutsi. Imbonerakure ku mitumba ndetse no ku bucimbiri zamaze gukora rosansoma y'Abatutsi bari mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero birerekana umugambi mubi cyane w'ubutegetsi bwa CNDD FDD wo gukora ubwicanyi bukorewe abo mu bwoko bw'Abatutsi. Amakuru twamenye nuko Generali Majoro Ildefonse Habarurema, Generali Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika, Generali Evaristo Ndayishimiye ndetse na Generali Prime Niyongabo barimo gutegura imigambi mibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Barimo gutegura ubwicanyi bakoresheje Imbonerakure ndetse n'izi baringa bise ngo ni imihari irwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro byacu ngaha mu Burundi muragabe. CNDD FDD irimo gutegura ubwicanyi.
ntibabahende ngo havutse imihari irwanya ubutegetsi. Ntabwo ari imihari irwanya ubutegetsi, ahubwo n'ibikoresho bya CNDD FDD bashaka gukoresha mu kwikiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwayo, ndetse no gukora ihonyabwoko rigomba gukorerwa abo mu bwoko bw'Abatutsi. Imirwano ikomeye cyane yongeye kubura hagati ya M23 n'igisirikare cya FARDC. Uyu munsi ku igenekerezo rya 18 urugamba rurakomeye cyane muri teritwari ya Rubero. Imirwano irimo kubera mu rusisiro rwa Mambasa, ni ku birometero 60 werekeza muri santere ya Rubero. Hakaba mu birometero bigera ku 100 werekeza mu mujyi wa Butembo, umujyi wa kabiri ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga yuko urugamba rukomeye. Igisirikare cya Kongo cyagabye ibitero ku barwanyi ba M23 mu gace ka Mambasa. Abarwanyi ba M23 barimo kuvuga yuko barimo kwirwanaho, ndetse ko barimo gusubiza inyuma ibi bitero bya FARDC hariya muri teritwari ya Rubero mu gace ka Mambasa. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe uko iyi mirwano irimo kugenda. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, yamaze kwigarurira umujyi wa Bunia muri Ituri. Ndasubiramwo. Nyuma yaho General Muhoozi Kainerugaba atangaje ko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia uherereye mu ntara ya Ituri, ubungubu abasirikare ba Uganda bamaze gucakira umujyi wa Bunia. Amakuru yizewe arimo gutangazwa n'inzego za Kongo aremeza ko igisirikare cya Uganda aricyo kirimo kugenzura umujyi wa Bunia. Ubutegetsi bwa Kongo bwavuze ko abarongoye igisirikare muri kariya gace bemereye igisirikare cya Uganda kwinjira muri Bunia kugira ngo bahagarike ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'imitwe yitwaje ibirwanisho mu mujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri. General Muhoozi n'abasore biwe b'igisirikare cya Uganda binjiye mu mujyi wa Bunia nyuma yaho General Muhoozi yari amaze iminsi arimo gutanga gasopo ku basirikare barimo kugaragara mu mujyi wa Bunia. Yari yateguje ko abasore biwe bagiye kwinjira mu mujyi wa Bunia bakawucakira. Uko yabivuze rero niko byagenze. Ubungubu umujyi wa Bunia urimo kugenzurwa n'igisirikare cya Uganda. Ni ibintu byateje umujinya irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, aho abakongomani barimo kuvuga ko igisirikare cya Uganda cyaba kigiye kwigarurira ubuseruko bwa Kongo. Amakuru aravuga yuko abasirikare ba Uganda barimo no kwerekeza mu mujyi wa Beni. Hari amakuru yizewe avuga yuko itsinda ry'abasirikare ba Uganda bagaragaye barimo kwerekeza ku kibuga cy'indege cya Beni. Aba basirikare ba Uganda ngo barashaka kuhagenzura ndetse bakanagenzura ikibuga cy'indege cya Bunia. Ese ibingibi bisiguye iki mu mubano wa Kongo na Uganda? Ese ibingibi bisiguye iki ku ntambara zirimo kubera muri Kongo? Ibingibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko abasirikare ba FARDC bagera ku 600 bafashwe na M23 bakajyanwa mu bigo by'imyitozo bya Rumangabo. Ubungubu nabo bamaze gusubira ku rugamba. M23 yamaze kubohereza ku rubuga rw'imirwano aho barimo gufatanya n'abandi barwanyi ba General Makenga. Amakuru yizewe yatangajwe na M23 aravuga yuko abarwanyi barenga 600 batorotse FARDC, abafatiwe ku rugamba ndetse n'abamanitse amaboko bose bamaze guhabwa inyigisho zikomeye za M23, bagahabwa amasomo akomeye cyane yo kubavanamo ideoloji y'ubwicanyi. Ubungubu bakaba bagiye ku rubuga rw'imirwano muri teritwari ya Rubero. Amakuru aravuga yuko amakamyo yatwaye bano basirikare yagaragaye arimo kwerekeza ku rubuga rw'imirwano muri teritwari ya Rubero. Abahoze barwanira FARDC ubungubu bagiye gufatanya na General Makenga. Amakuru aravuga yuko abangaba babaye itsinda rya kabiri nyuma yuko abandi bavuye muri Rucuru nabo bakajya ku rubuga rw'imirwano.
M23 irahamagarira abasirikare bose ba FARDC kwiyunga kuri zino nyeshyamba za Generali Makenga maze bakarwanya ubutegetsi bwa Kisekedi bavuga ko ari ubutegetsi bw'igikenye. Ibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, turabire hamwe icyo M23 igiye gukora mu buseruko bwa Kongo. Nshuti munywanyi wacu rero, wowe ukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, niba utarakanda subscribe aka ni akaryo keza ko kugira ngo ubikore. Manuka munsi y'iyi video urebe ahantu handitse ijambo subscribe canke s'abone mu rurimi rw'igifaransa. Fyondaho ufyonde no kukandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye uronka notification uko inkuru yacu izajya isohoka. Mu kanya gato cyane aya makuru yose mbabwiye mu mfunyapfunyo turayabashikiriza idonido. Nkuko nari mpeze kubibabwira mu mfunyapfunyo, amakuru akomeye cyane arimo kuva mu buseruko bwa Kongo aremeza ko urugamba rwongeye kwambikana hagati y'abarwanyi ba M23 n'igisirikare cya FARDC muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yizewe arimo kuva ku rubuga rw'imirwano aremeza ko kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 18 igisirikare cya FARDC ndetse n'abazarendo bagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Mambasa muri teritwari ya Rubero. Aka gace ka Mambasa gaherereye ku birometero 60 werekeza muri santere ya Rubero. Aka gace kandi gaherereye mu birometero bigera ku 100 werekeza mu mujyi wa Butembo. Uyu mujyi wa Butembo ni umujyi wa kabiri ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano rero irimo gusatira umujyi wa Butembo ndetse na santere ya Rubero. Igisirikare cya FARDC nicyo cyatangije imirwano muri Mambasa. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri mu buseruko bwa Kongo aravuga ko urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana muri kariya gace. Muri iyi mirwano kandi igisirikare cya Kongo cyakoresheje indege z'intambara zirimo za Sukhoi 25 ndetse na za kajugujugu z'intambara. Amakuru yizewe aremeza ko izi ndege zahagurukiye ku kibuga cy'indege cya Kisangani maze zikajya kurasa hariya mu gace ka Mambasa. Abarwanyi ba M23 biyamirije ibitero bya FARDC bavuga ko barimo kurasa rwagati mu basivile, ndetse M23 iravuga yuko igiye guhagarika ibi bitero igacecekesha ibi bitwaro by'igisirikare cya Kongo birimo kwica abasivile mu gace ka Mambasa. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo biravuga yuko igisirikare cya FARDC ngo cyatangije ibitero byo kwihimura kuri M23. Igisirikare cya Kongo ngo cyatangije ibitero bigamije kwisubiza uduce twose M23 irimo kugenzura. Gusa imirwano irakomeye cyane, urwamo rw'amabombe nirwo rurimo kumvikana. Amakuru arimo gutangazwa n'abamenyesha makuru bo muri Kongo aremeza ko iyi mirwano imaze guhitana abasivile bagera kuri 4. Amakuru yandi kandi akavuga ko FARDC yaba irimo gukoresha abana muri iyi ntambara. Amakuru aravuga yuko igisirikare cya Kongo kirimo gushyira abana imbere ndetse ko abana bari munsi y'imyaka 15 FARDC irimo kubakoresha muri uru rugamba. Hari abana bagaragaye bafite inkoho bigaragara ko bari munsi y'imyaka 15, bakaba nabo bagaragaye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Mambasa. Ni ibintu rero ibingibi bifatwa nk'ibyaha by'intambara kuko ari ugukoresha abana mu mirwano kandi bitemewe n'amategeko mpuzamahanga. Amakuru arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Mambasa aremeza ko imirwano igikomeje. Kugeza ubu turiko turavugana urugamba rurambikanye ndetse birimo kwibonekeza ko FARDC yazanye abasirikare benshi. FARDC yakoze ku bitwaro byayo biremereye. FARDC yakoze ku ndege z'intambara ndetse ngo biraboneka yuko FARDC noneho yaba yatangiye kwinyara mu isunzu ikaba irimo kugaba ibitero bikomeye. Nubwo bimeze bityo ariko M23 nayo irimo kurwana umuhenerezo. M23 imaze gutangaza yuko igiye gukubita FARDC ndetse igacecekesha uru rusaku rw'imbunda zirimo gukoreshwa n'igisirikare cya Kongo.
Mu yandi makuru kandi nk'uko nabibabwiye, ibintu byahinduye isura mu mujyi wa Bunia. Umujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri urimo kugenzurwa n'igisirikare cya Uganda. Ni nyuma y'iminsi 3 gusa General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda, atangaje ko abasore b'igisirikare cya Uganda bagiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Amakuru yizewe yatangajwe n'inzego z'ubutegetsi muri Kongo aremeza yuko abasirikare ba Uganda bakandagiye mu mujyi wa Bunia. Umujyi wa Bunia urimo kugenzurwa n'abasirikare ba Uganda. Ibyo General Muhoozi yari yatangaje birabaye. Ibingibi rero byatangaje benshi cyane mu babikurikiranye ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse benshi mu bakongomani batangiye kwitotomba bavuga yuko igisirikare cya Uganda cyaba kirimo kwigarurira ubuseruko bwa Kongo. Mu minsi ishize General Muhoozi Kainerugaba abinyujije ku rubuga rwa X yari yavuze yuko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Yari yatanze gasopo ku basirikare bose barimo kugaragara muri Bunia, ababwira yuko igisirikare cya Uganda aricyo kigomba kugenzura uyu mujyi. Mu rwego rwo guhosha uburakari bw'abanyagihugu ndetse no kwerekana yuko atacyabaye, inzego z'igisirikare muri kariya gace zatangaje ko habayeho ubwumvikane hagati ya Uganda ndetse na Kongo kugira ngo abasirikare ba Uganda binjire muri uriya mujyi. Gusa bamwe mu bakongomani barabona ko igisirikare cya Kongo ngo cyaba kirimo kwikura mu kimwaro kubera ko umujyi wa Bunia abagande bamaze kuwucakira. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga ko nyuma y'aho abasirikare ba Uganda bacakiye umujyi wa Bunia, abasirikare ba FARDC basubiye inyuma. Abakongomani rero bakavuga yuko birimo kwibonekeza ko Uganda yaba irimo kwigarurira ubuseruko bwa Kongo. Ibingibi kandi barabishingira ku kuba ikibuga cy'indege cya Bunia kirimo kugenzurwa n'abasirikare ba Uganda. Ikibuga cy'indege cya Beni nacyo abasirikare ba Uganda ngo bagiye kugicakira. UN yamaze guhungisha abakozi bayo muri kariya gace, ndetse amakuru aravuga yuko igisirikare cya Uganda aricyo kigomba kugenzura umujyi wa Beni n'ikibuga cy'indege cya Beni. Ibingibi rero bamwe bakabibona ko Uganda ngo nayo yaba irimo kwikatira ku butaka bwa Kongo, dore ko iki gihugu ngo ari kinini cyane, Tshisekedi kukiyobora byamunaniye. Mu yandi makuru arimo kuvugwa mu buseruko bwa Kongo, abasirikare 600 ba FARDC bafashwe n'abarwanyi ba M23 bakajyanwa kwigishwa i Rumangabo. Bungubu M23 yabohereje ku rugamba. Abarwanyi ba M23 batangaje ko abasirikare 600 ba FARDC bafatiwe ku rugamba, abandi bakishikana muri M23 basoje amahugurwa yabo ya gisirikare bagahita boherezwa ku rubuga rw'imirwano muri teritwari ya Rubero. Ibingibi rero birerekana imbaraga nyinshi cyane M23 irimo kugenda yunguka ku rubuga rw'imirwano. Abasirikare 600 baraba FARDC ubungubu bahindutse abasirikare ba M23. Bagaragaye barimo kubyina indirimbo zihayagiza M23. Bagaragaye bari mu makamyo berekeza muri teritwari ya Rubero. Bagaragaye bavuga yuko bagiye kurwanya akarengane muri Kongo, ndetse bagaragaye bavuga ko bashyigikiye komanda wabo General Makenga. Amakuru yizewe atugeraho aravuga ko aba basirikare 600 bahawe intwaro zikomeye, ndetse bahawe n'imyenda y'igisirikare cya M23. Hari itandukaniro rikomeye cyane ririmo kugaragara hagati y'uko aba basirikare bari bameze ndetse n'uko barimo kugaragara kuri iyi nshuro. Biragaragara ko bambaye bikwije. Biragaragara yuko aba basirikare none ko bahawe ibikoresho bikomeye, bahawe imyenda ya gisirikare ndetse n'amajire abakingira amasasu. Aba basirikare biragaragara ko bambaye nk'abakomando ba M23, nabo baravuga yuko M23 ari igisirikare gikomeye kurusha FARDC. Hari abandi basirikare kandi bavuye muri teritwari ya Rucuru, nabo bari barafashwe na M23. Ubungubu nabo bamaze kujya ku rubuga rw'imirwano mu bice bitandukanye nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza.
Ibintu byahinduye isura ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndasubiramwo. Ibintu byahinduye isura ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Evaristo Ndayishimiye amaze gutegeka ko abasirikare barenga 15,000 b'igihugu cy'u Burundi berekeza mu gace ka Uvira guhagarika M23. Mu gatondo k'irigenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri, abasirikare b'u Burundi barenga 15,000 binjiye muri Kivu y'Amajyepfo banyuze ku mupaka wa Gatumba. Amakuru aravuga yuko aba basirikare barongowe na General Posiyeri Hakizimana yari asanzwe arongoye abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo mbere yuko bahunga imirwano bagasubira mu gihugu cy'u Burundi. Ubungubu rero General Posiyeri Hakizimana n'abasirikare barenga 15,000 bamaze kwambuka umupaka w'u Burundi banyuze mu gace ka Gatumba. Ubungubu bamaze kugera mu mujyi wa Uvira. Baravuga yuko bagiye kurwanya M23 bakayibuza kwigarurira uyu mujyi wa Uvira wegeranye cyane n'igihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu, aba barwanyi bagakomeza bigarurira umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi. Ibintu byarakomeye cyane mu ntwaro ya General Evaristo Ndayishimiye kuko arabibona neza ko abantu yise abanzi biwe ubungubu bamaze kugera mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo. Ku munsi w'ejo General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi nibwo yategetse abasirikare b'u Burundi kuva ku mupaka wa Kamanyora nyuma yo kubona yuko M23 irimo kubarusha imbaraga ndetse nyuma yo kubona yuko abasirikare benshi b'u Burundi bagiye bagwa ku rubuga rw'imirwano muri Kongo. Nyuma yuko M23 yigaruriye umupaka wa Kamanyora, General Neva yabonye ko ibintu bikomeye cyane. Yahise afata umwanzuro ukomeye cyane wo gusaba General Prime Niyongabo kohereza abasirikare 15,000 mu mujyi wa Uvira. Aba basirikare bamaze kugera mu mujyi wa Uvira ndetse bafite intwaro zikomeye. Amasoko yacu aremeza ko aba basirikare batangiye kujabuka berekeza muri Uvira mu rukerera rw'irigenekerezo rya 18. Amasoko yacu aherereye mu gace ka Gatumba aravuga ko yabonye amakamyo menshi atwaye abasirikare b'u Burundi. Bari bafite intwaro zikomeye kandi byagaragaraga yuko bambariye urugamba. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko aba basirikare bahawe misiyo imwe gusa: guhagarika M23 bakayibuza kwigarurira umujyi wa Uvira ndetse no gukubita M23 bakayivana ku mupaka w'u Burundi. General Evaristo Ndayishimiye arabibona neza ko ubutegetsi bwiwe bugeramiwe, ngo ntabwo rwose ari ibintu byiza ku butegetsi bwa CNDD FDD kuba bagiye guturana n'abarwanyi ba M23 kandi General Neva yaratanze abasirikare muri Kongo kugira ngo barwanye M23. Ubu rero General Neva arimo kurwana umuhenerezo agira ngo arebe ko M23 itakwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gushinga ibitwaro bikomeye cyane ku misozi ikikije Kamanyora. Hari amakuru avuga yuko abasirikare b'u Burundi baba bagiye kurasa kuri M23 bakagirasaho bari mu Burundi yo yibereye ku mupaka wa Kamanyora. Ibingibi rero ni ibintu bishobora guteza ibyago bikomeye cyane, ndetse amakuru amwe namwe aravuga ko abajenerali b'igihugu cy'u Burundi batangiye kuburira General Neva ko arimo gukwegera igihugu cy'u Burundi akarambaraye. Kurasa kuri M23 iri muri Kongo akayirasaho ari mu Burundi ngo biraba ari ugutumira bano barwanyi mu ntambara indani mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko ibitwaro biremereye by'igisirikare cy'u Burundi babitunze neza ku barwanyi ba M23 muri Kamanyora. Ni nako bimeze ku mupaka wa Uvira. Hari ibitwaro biremereye by'igisirikare cy'u Burundi birimo kureba muri Kongo ngo byiteguye kurasa ku barwanyi ba M23.
Inzobere mu bya gisirikare ziravuga ko iri ngiri ari ikosa rikomeye General Neva yaba agiye gukora, ngo narasa kuri M23 akayirasaho ari mu Burundi akabarasaho mu gihugu cyabo muri Kongo, nta kabuza ngo araba batumiye kurwanira mu gihugu cy'u Burundi kandi intwaro yiwe ishobora gutembagazwa vuba na bwangu. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko hari injyane mu gisirikare cy'u Burundi. Abajenerali bakomeye beruye rwose babwira General Neva ko arimo gukora ikosa rikomeye. Kurungika abasirikare b'u Burundi muri Kongo ngo ryari ikosa rikomeye, none ko kuba yashaka kurasa kuri M23 akayirasaho ari mu Burundi bo bari mu gihugu cyabo cya Kongo, iri ngiri ngo ni ikosa rya gisirikare kandi rishobora gukwegera abarundi akarambaraye. Amakuru atugeraho aravuga yuko General Neva ubungubu atarimo kumvikana na General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo avuga yuko abasirikare b'u Burundi bakwiye gucungera umutekano w'igihugu cyabo bari mu Burundi bagashinguka muri Kongo rwose bakagaruka ngaha mu Burundi. General Prime Niyongabo yagiye anabikora kenshi. Ku munsi w'ejo yasabye abasirikare b'u Burundi bari ku mupaka wa Kamanyora gukinjura bakagaruka mu Burundi. Ni ibintu ngo byarakaje General Evaristo Ndayishimiye. Amakuru aravuga ko hari icyuka cyakwega nkwege hagati ya bino bihangange bibiri byo mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu ngubu General Neva aravuga yuko agomba kurwana umuhenerezo agahagarika M23 ngo nibitaba ibyo intwaro yiwe iratembagazwa, kandi ngo M23 yamaze kugera mu marembo y'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko mu kurungika abasirikare muri Kongo benshi mu basirikare bagaragaje ko batabishaka. General Neva yabarungitseyo ku nguvu za gisirikare. Amakuru aravuga yuko abasirikare barungitswe mu gace ka Uvira harimo abagerageje gutoroka ariko bagahagarikwa n'inzego z'igisirikare. Kugeza ubu ngubu abasirikare barenga 380 barafunzwe n'inzego z'igisirikare cy'u Burundi bagirizwa ko banze gukurikiza amabwiriza ya gisirikare. Ibingibi rero mu gisirikare babyita insubordination, no gusuzugura amabwiriza y'abagukuriye mu gisirikare. Amakuru rero aravuga ko abasirikare benshi bakomeje gutabwa mu mvuto baregwa insubordination, gusuzugura amabwiriza y'abarongoye igisirikare. Abasirikare barimo kwanga kujya kurwana muri Kongo bakavuga yuko badashobora kwita kuri songoye. Mu rukerera rw'irigenekerezo rya 18 abasirikare 95 batawe mu mvuto kuko bari banze kurira amakamyo ngo bajye kurwana muri Kongo. Abagiyeyo nayo bagiye bavuga yuko ari amaburakindi, ngo babuze icyo bakora bemera kujya gupfira muri Kongo nk'uko umwe mu basirikare yabibwiye wo mu muryango wiwe ku gatelefone. Kugeza ubu turiko turavugana rero abasirikare b'u Burundi 15,000 bari muri Uvira baravuga ko bategereje M23. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko intare za Sarambwe nazo zirimo gukataza zerekeza mu gace ka Uvira. Amakuru ya nyuma arimo kungeraho aravuga ko bageze mu birometero 10 gusa berekeza mu mujyi wa Uvira. Nta kabuza rero urugamba rugiye kwambikana mu mujyi wa Uvira. Amakuru aremeza yuko abasirikare b'u Burundi bagiye guhangana na M23 mu buryo bukomeye. Ni mu gihe abasirikare b'u Burundi baburiye Perezida General Evaristo Ndayishimiye ko yaba agiye guteza intambara mu gihugu cy'u Burundi. Abigweza ivya politike ndetse bagahinyanyura utuntu n'utundi baravuga ko General Neva nahangana na M23 akabarasaho agakoresha intwaro z'u Burundi akabarasaho ari mu Burundi, nta kabuza izi nyeshyamba za General Makenga zizaba zifite uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi maze bagahangana imbona nkubone. Ibingibi rero nibyo birimo gutuma abihweza ivya politike bavuga ko General Neva arimo gukwegera abarundi akarambaraye ndetse ko intambara irimo gusatira abene gihugu b'u Burundi. Ni ibintu rero bikomeye cyane ndetse birimo kwiyamirizwa na bamwe mu basirikare, ariko biragaragara ko General Neva we yamaramaje. Aravuga ko agomba kurwanya M23 akayivana ku mupaka wa Uvira ndetse n'agace ka Kamanyora.
Generali Evaristo Ndayishimiye yabwiye abasirikare biwe ko umwanzi yamaze kugera mu marembo y'u Burundi. Generali Neva ngo ahangayikishijwe no kuba inzira zose zinjira muri Kongo abarwanyi ba M23 bagiye kuzifunga. M23 yamaze gufunga inzira ya Kamanyora, ni inzira abasirikare bakoreshaga berekeza muri Kongo. M23 kandi igiye no gufunga inzira yo muri Uvira ku buryo abasirikare b'u Burundi batazongera kunyura mu Gatumba berekeza muri Kongo. Ibingibi rero ngo ni igihombo gikomeye cyane kuri Generali Evaristo Ndayishimiye, abona yuko M23 irimo kumwubikira imbehe. Amakuru aravuga yuko Generali Neva yiteguye gukora ibishoboka byose, ariko M23 ntiyegukane intsinzi muri Uvira. Abasirikare 15,000 baryamiye amajanja. Aba basirikare barongowe na Generali Hakizimana. Generali Hakizimana muramuzi, twamuganiriye go mu makuru yacu yatambutse. Uyu nguyu n'ubundi niwe yararongoye abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Bukavu, Generali Hakizimana yahise yisubirira mu gihugu cy'u Burundi. Ubungubu rero Generali Neva yongeye kumwohereza mu gace ka Uvira kugira ngo ajye kurwanya M23. Ibintu rero birakomeye cyane. M23 yabakubitiye mu mujyi wa Bukavu, ubu noneho bagiye kuyitegerereza mu mujyi wa Uvira. Ni ukuvuga yuko urugamba rugiye gukomera, hagiye kuba imirwano ikomeye cyane mu gace ka Uvira, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga ko abasirikare b'u Burundi batangiye gushinga ibitwaro byabo, ngo baryamiye amajanja nta kabuza, biteguye kurwana umuhenerezo. Generali Neva yababwiye ko ari ugupfa no gukira, ngo bagomba kwegukana intsinzi, ibyo kongera kwirukanka bahungira mu Burundi ntabwo bishoboka. Utari bupfe agomba kwegukana intsinzi mu gace ka Uvira.